duswa amatora abaye. Yego urakoze cyane Leonidas Hatungimana muri PTD kirijambo namwe musigura gute ingorane zihari no munsi mu gihugu mubibona kumwe nk'abanyepolitike bagenzi banyu bo muri Frode butanke mwebwe mutahura ukundi ukagize ati ingorane intwaro mbi nishingiye no kwiba amatora. Ego urakoze agira ndakwigishe kuvuga neza uwo mugambi ni PPD girijambo nako kajambo ka nyuma niko gahambaye cyane girijambo burya ingorane z'abarundi ingorane z'uburundi nkuko Patrick yaje kubivuga byo kwiba amatora byose bizanana mu gasuzuguro kuko abantu bari ku butegetsi batigera baha ikibanza baha iteka umurundi ngo bamusubize ijambo ryiwe no kuvuga barasuzugura umurundi barasuzugura abantu burya ibyo byose byo kwiba amatora harimo agasuzuguro izabaye mu bihumbi 2015 ariho twohera nababwiye ko joho izi kuvuga ngo umwaka mushasha bikunda no kungora gukuraza nko kuva mu 2015 ni umwaka umwe kibandanye ubutegetsi bubi ubutegetsi busuzugura abarundi ubutegetsi budashaka ko hari uwundi agira icyo avuga mu gihugu kuko hari ibintu abantu bakunze kuzabaravuga ngo izo ni ingorane ngo zabize ngo ni ingorane zaba naba jewe abavyeyi bavyaye naho batari biza amashuri menshi ntibari bavyaye umwana bipfuza ko yogira hashitse nabo bakagira iryo teka no kuvuga umunyagihugu wese arafise uburenganzira bwo kwipfuza kuvuga nawe rikijana kugira igihagararo mu gihugu kwitwa nyakubahwa no kuvuga rero aba bamaze gufata ubwo butegetsi bakabwira ubwabo bonyene ntibashake ko hari uwundi muntu ashobora kugira icyo avuga agasuzuguro gahera ngaho nico gica kizana no kwiba amatora kubera ko ntibakeneye ko hari uwundi muntu n'umwe yogira icyo asangiye nabo haba mu mikorere y'igihugu haba mu by'igihugu gitanga haba muri ibyo byicaro ni muzi rero no gusuzugura abanyagihugu jewe nico nobanza gufata ivyo rero gusuzugura abanyagihugu gaca bizana kwikunda kwibona no kwirara ngano bandagarukiriza ngaho urakoze cyane Fusa Ndikumana ibijanye n'intwaro n'ivyo butunzi murabikorera ko cyane muri PASEM mu ngorane mu mizi y'ingorane Burundi no munsi burimwo munose ko harimo n'ikibazo c'intwaro mbisi uyu munsi ivyo bisata mwebwe mukorera ko cyane eka nibindi bisata by'igihugu biragoyagoya uravye uyu mwaka wa 2025 dusozereye hari ibyakozwe gafosta byoba byarakinze ibintu ntibibe bibi gose muri ivyo bisata canke ibyakozwe muri uwo mwaka byatumye n'ibyahuha bibuhuka yaba mu ntwaro canke mu butunzi. Ico kibazo kibanza kuzanana gifatana n'ico bari bavuze kuko umuntu abanza kura ingorane nyamukuru igihugu kiba gifite ahiri ingorane rero nyamukuru ihagaze kubera ukuntu intwaro abari ku ntwaro canke ingene abantu bayibona kubera intwaro bamaze kuyitiranya nuko ari ukwihagira ivy'igihugu kwihagira ubutunzi bw'igihugu ukwihagira ivy'igihugu rero amarongo y'igihugu byose ukavyihagira babona ko amahirwe yabyo ni ukwama ku butegetsi umuntu rero akinze kwama ku butegetsi ukabwama ko niho wihariza ivy'igihugu mu amasoko mu gihugu ubutunzi bw'igihugu ivyo bintu byose ubutunzi bugira ko byose bakabona ko intwaro bamuhana ukwijaho hamukavyihagiza ukavyihagira ivyo rero nivyo bice bituma rero kwahuza ku butegetsi bihera ko mu byo Patrick avuga ati amatora no sura kuyabona ari buguca ayo matora kumuravuga ati ayo matora yo tumanywa neza niyanzira yuko bimwe twifuza by'ubutegetsi kuvuga ko kubyihagira icabisubira inyuma ubwo biheraho hanyuma ivyo rero ndasahereje ko nibyaye ucuguti ubureo bw'abihagire bwa butegetsi ikanyene tugira ijambo twenyene abashaka kuza baraja muri opposition badusiga baturaba abasosiyete sivile kwa gukora ibi bikajana nuko tubyumva ikatubigizeyo tugire gute opposition tigireyo twihagira igihugu twenyene kumugambye umwe hanyuma rero zimaze kumera gutyo usanga rero nibya bindi rero ibi twabavuga tuti bya polisiyo
bw'igihugu n'iki cavyirara kuko urumva wamanje bafitiye amatungo y'uko ababona ko abantu bayirenga nico gituma rero mu bikorwa mu buzima bwa misi yose ucuraba aho igihugu kiba categeza gutera imbere usanga rero kiratera imbere ugatura rero ukurabira ukabati mbega ubutegetsi aba byitangiye izo ndongozi ubona imeze gute yuko ndabibona guco kubona yuko mu ntumbero urabona ati ariko ubutegetsi izo ndongozi urabona ko zibanza kwiraba uvuga tuti kwiteza imbere zonyene kwiteza imbere hama havuye kwiteza imbere kwazo nawe ukabona ko bashira imbere ibintu bijanye n'umugambwe ubona ko umugambwe ucugira ikibanza gikomeye usanga ya vision nationale y'igihugu isa n'igiye inyuma cyo bituma ruco usanga imigambi y'igihugu kiradindira ugasanga kiraja mu ngiro neza kandi ko bivuga ntibwe kuko indongozi bashize mu mabanga ari mu stane ari mu mutari canke mwishira hamwe ya entreprise kanaka yumva ati jewe mbanze niteze imbere nihereze ahejeje ati umuganga nawe kumbure ndakizotegeza kuba kuko niwo wahansize sirikwereka kigumuko yasira hano rizoteza imbere abarundi byose rikabagiye bagiye ya projet izoteza imbere abarundi kabayibagiranye so ari projet yose yandutse baza kuraba abantu nyene bipanga ibyo baronka muri ya projet bahejeje barashaka uti none umugira mugabo nawe uza gusigara igiti ya projet rero yitwariye guteza imbere abarundi ugasanga iribagiye ivyo rero urabona yuko bimaze kumera gutyo nico bituma nk'ivyo by'ibiciro urabona biguma ari kwa kundi umwaka uri inzobera z'amadovize tubivuga ngo bari bashatse kubara igiciro ariko iracari hagati y'isoko yo ku mugaragaro n'isoko yo mu kinywa ya soko ugasanga ni inshuro nka zibiri ni butandukane uravye bwa nkenerwa ya makarubira itoro hanze chimique hanze simusira kandi batenda kuvuga iki amaifasi bikira amazi meza bana ngo bidingira ugasanga ziraho tara n'ugusanga rwo twigora utuntu two muri za regide zo kunzo zazi hari ngo usanga umuka mu gihugu utabituma bigenda neza by'amabarabara hamza na internet ababatima inzego za leta zikoreramwo inzu ubye maserite protection de croissance bya agriculture y'uburimyi hamaze kurora muri z'amangere mu bigana jesa ingene igenda deja n'ibyo biciro biduga usanga ahanini biterwa n'ibina inflation alimentaire isaka c'ubutare ikirarenza rimwe kwijana mu mwimbu w'igihugu PIB avuga bati ngira bushogwe hanze mugaragara iki zari zoshari tukazirindira ko zokomera ngo zinjirize ibintu abantu bakeneye abantu bakamura isaka ca tourisme cyose ukurikira ateye imbere iby'amashuri nuko abarimu usanga ariko baraheba akazi byinshi abana bakazi ku byinshi ugasanga ntibikwiye amagara y'abantu araganga uko nyene serivisi usanga ugasanga ziko zirasubira inyuma ugasanga rutera ruja hanze bose bashaka kwirukira kuva mu gihugu zambu twari dufise amashirahamwe ya leta za onatere za sosumu zanzu urabona ingene usanga tugenda aho umwana bashaka ibarudi yose igenda igira ibibazo amashirahamwe muri contexte na politike igoye ivyo rero usanga niko bigora ni kwa kundi usanga ivyo bibazo nyamukuru abarundi bafise ibibazo byari guteza imbere igihugu bifise uruhande ruto mu ndongozi mu kwitanga ico kintu rero nico kigoye muri iki gihugu acanke rero baca bitwa la dichotomie politique aho usanga haca cohabitation ico bita politique formelle na politique informelle uru byaramaze kuba politique formelle na informelle bisiguye niyo usanga muri politique formelle ukabona umengo hari imigambi iri kirandikwa ugasanga amavision bene karane bene vision bene zarabaho hakabangwa amafunga programme national de développement plan national de développement hakaba stratégie y'urwanya ibiturire muga yose bikandikwa mugabo gacugenda mu bikorwa ku mugoroba ugasanga hakugwa ibindi ugasanga hakugwa ibindi hari ibintu tuzabaza gushaka ko neza ugasanga hakugwa ibindi agace kindi bica bita verrouillage institutionnel verrouillage institutionnel ni ibyo gusanga ubona inzego ugasanga urabona nk'ubu tukabona leta
ugasanga ivyabaye ugasanga umushikiranganji kumurume kabizi ugasanga umushikiranganji wa mbere ahari ugasanga ibizimwe ukamenya ivyabaye ukamenya vyumvitiyaho ugasanga inama nshingamateka ntakiri kirakora gukontrola leta ubutungane ugasanga bwaboshwe amadosi bituriye bikaravugwa mugabo ukagira ko ubutungane bwo nyene butangura kubikorerako kabura watugera muri izi za phase d'intégrité ntiza makuza cour des comptes zikontorora ama inspection y'ubugenzuzi bwa leta izo zose tekinike zitegeza gutazira zirakora ibintu byategeza kugenda ugasanga ntaco ziko zirakora amaraporo ukabibyaye biratubaza kubitanga ko kuburoro mu nyuma nitwajanze ibyo bikweka iyo birage institutionnelle ingene iba iti donc inzego ziba ziraho umugabo izo ziko zirakora akazi kazo amategeko akandikwa nta mungiro agasaja mu kabati bavyumva no hamaze kuba birage institutionnelle ariko byo ko twayibuze bica bigorana yando yise bicikire nk'uzeyi barimaze atuwa kwa systeme yindi iyo bindi bikorwa ku mugoroba ane informel politique informel ugasanga ni by'abantu bariko barakora umwanya munini abanye nabo ugasanga birirwa ngo dutegura document dutegura twabariza abatekinike bakiri guko ndabo kazorindira igihinduka kabura ego uruje nibaza ko hageze igihe ata bintu byo kuza abantu baza barahendana baba mu twagiye kwandika ama strategy kandi babona neza yuko ibintu biriko birandikwa mugabo kurundi ruhande hari kwakorwa ibindi bihishije byateguwe ego uratugiye hamwe ko abantu bimira ati igihugu aho kiriko kiragera nibaza yuko n'imyaka 200 umugambi uri ku butegetsi hari so mu 2025 gusha mu 2026 tugiye mu mwaka wa 2021 umwana yavutse abana bavutse ku mugambi ku butegetsi bageze mu mashuri kaminuza arabaye university bazi CNDD gusa iri ku butegetsi biga ku mashuri kaminuza wale waki twatuke bavya bini ngo abarundi bazi yo twavuye ego Faustin Kumana batugiye nawe ibyo sivyo ko twariko turayivuga hataraye ikintu gikosorwa igihugu cyo kiragenda ego ubone z'igihugu n'amaproje y'igihugu biza mu bugira gatatu cyangwa ubwaka ego uratubwiye nawe uko ubona hari kibazo uno munsi mu Burundi ngaruke ku kibazo naenda kubajije mu mwaka uheze wa 2025 hari icubona cakozwe cafashije kumbure kugabanya izo ngorane mu by'ubutunzi canke n'intwaro niko ndavuga muri politique formelle na informelle muri politique informelle nta kirahinduka izo system ko ziyubatse n'uko bwa muri formelle ibi tubona nk'ubu tuko turakomeje kwandituriye muri politique formelle urabona par exemple ati hateguwe umugambi w'igihugu kwandituriye stratégie nationale de lutte contre la corruption urumva nk'iyo abantu bakoranye bakurude kudainsubiza de l'etat ese baduhamagaye twari igiteka twagize iki igitabo ng'ico n'iki urumva bariko baciga muri conseil des ministres no kumvise ngo harabayemo amarevere ico ni muri politique formelle ko nivyandikwa n'ibyo ariko arakora ikindi cyabaye muri politique formelle ni byo kugira ni byo gushiraho igitabo cerekana reforme macroéconomique zikenewe kugira tujye mu ngwane z'ubutunzi nico gitabo carizwe mu nama shiranganji ndiko nabikurikirana iheruka kumva izo z'ubutunzi turimwo ari igitabo giheruka gusohoka gikomeye kivuga nyene izo ngwane mu by'ubutunzi kumbere umuntu azoronka umwanya wo kubija ari ico gitabo conyene ndabibona ndamaze kubisoma nerigeze no kugira ikiganiro ubona ko by'ukuri iki zirimwo muri ico gitabo ubona ko hari ivyo ko byazanditse neza n'abiga babikoze mugabo rero ni muri politique formelle muri informelle urabona turi mu bindi muri politique formelle haberayo bijya wumvise nka ministre de finance yavuze bijya n'ibyo bibirayo kandi ibyo rero babiko bira washaka kuba twavuga ngo twagize politique nationale de lutte contre la corruption mugabo nk'umushikiranganje yerekana ibitagenda birere igifurire urabona politique formelle ikivuka ni uzabumva ngo menace wiki dikuraja muri biki tuba ko ubundi handi ikigwa n'iturire benshi ntibarangije mu kandi baravyumva muri make rero ndabumvira urumva rero jewe cyo navuga ati nk'icyo gitabo cyo rwanda n'iturire ko cari kije by'ukuri coba twogira imana muri byo bya informelle by'imigenzo bakabikasa aho coshobora kugira ico nico gitabo c'imigambi ndagiye kutegura naragisumye ico ca ntuve bacita document de stratégie opérationnelle de stabilisation
macroéconomique 2025-2027 twarakirimo n'ibintu byinshi twarabajijwe n'icyo cyo kurwanya ibiturire twaragiyemwo ibiyumviro dutanga ego niyo ntuze yagiyemwo ari batumise zire aragiye Gitega agenda baraturakira turagira gute umva niyo n'inzira ni byiza aho rero ni muri ntuze ugiye muri ntuze mu bya politiki zogenze muri politiki furudere demokarasi bwizwa shingiro ubutegetsi intwaro rusangi ishanwe ikire gute no bahagaze amatora hashaka ukaya informere kazi ingena akategurwa azura amasogira amatora meza biki kumugaragara ngabo hagiye muri informere bari ngene bica bigiye hakogwa irindi bona nk'amatora ni muri make muri ndabumvirije muri umwaka wa 2025 ntaco twovuga ngo ubona cakozwe kuko nitwe twifuza ibyakozwe nyene ibikorwa ivyo mvuga ibyakozwe n'ivyo mvuga ko izo intention z'ivyo bitabo byagiye unyishu ubuzi giturire twari twarasabye duti none giturire perezida kuvuga ko cyugwanywa strategy yo kugwanya ni uri gitabo cyateguwe izi ngwane zo mutubutuzi dufise zotegurwa gute zoza kuzivamo gute inzira yo kuzivamo ni iyi inzira nayo nyene mva yateguwe perspective ya 2026 rero nuko ibyo bintu bigira gute bijamo byakozwe rero je novuga ko ari ivyo uko nsubiye ivyo ariko ndadondagura kare none go iby'ibiciro by'amadovize iby'ibitoro by'amayinfrastructure ne iby'amanini none byahikiranye urakoze rero tugifise kwa kundi ibitoro ahubwo no kwisoko yirabura usanga intuze n'ibitakinje ugeze ku 35 n'ibigeze ku majana 150 bararinze urakoze cyane nabyo haci hazamo n'ivy'umutekano muri aka karere byaje kurusongera isibe gira petete nabyo munatemba turaza kubishika ko politique sous regionale yaje yongereza nk'imigendere by'ubutunzi hagati y'u Burundi na Kongo igaca yikata umpundere turabishika ko ivyo mukanya byerekana ko guhacazamo n'izindi ngorane zitarite zita exogene ziza kongereza ibibazo bya bisanzwe mu Rwanda twadusanze dufise urakoze cyane gusiguriye niko neza bibona uturindire yuko rero ivyo bitabo bibi tubona muri ingene bihindura za ya migenzo urakoze cyane Patrick na Leonidas abanyepolitike turi kumwe Faustin Ndikumana munsi byo adusiguriye ati muri 2025 hariho ibitabo bikwiye gukurikizwa amabwirizwa byashyizweho ariko haracari umugenzo mubi ubuza biherera mu nyandiko gusa ibikorwa bigakogwa bikabibindi bituma cyahindutse muri rusange muri 2025 narinji wanyu ku ruhande rwa politike mu mwaka wa 2025 hari intambwe n'imwe mubona yatewe iganisha ku gutora umuti w'ibibazo tumazemo imyaka 10 canke 2025 yoba yasongereye isi mutubwire mutwishure umwe wese uko bibona mbere kuri Leonidas Atungimana no guhanura ko bohera kwa Patrick yabibayemo cyo nari nibereye kure ndabirabisha amaso nta kibazo Patrick muri kwawe Leonidas Atungimana mayani murakoze bonko muyoze mu mwaka wa 2025 mujyana na politika ahubwo kugira ngo habe intambwe ahubwo byarunyutse byabaye bigusumba kubera mu mwaka wabayemo amatora mwese marazinyene yagenze twaragiye mu matora turayiyamiriza bigako na mbere ko yagendamo abarundi baguma bavuga ati amara murekeje umugambo CNDD-FDD baranatwagiriza aho dukorana na CNDD-FDD rero yadutumye ariko twagumye tuvuga ati twebwe tuza kugenda mu ayo matora kugira ngo abarundi bose tuzobereke ayo matora uko yagenze twongere tubibasigure twarabiberetse rero twaraberetse neza twaragiyeyo tuvuga ko amatora yibwe igihe mu mwaka wa 2025 rero amatora yaribwe abarundi bose babona amakungu arorera twese turazi ko umwaka waranzwemo n'amatora y'ubusuma no kuvuga ko rero umwaka nta kintu gishasha na kimwe cabayemo ahubwo habayemo akamaramaza aho havuyemo ubutegetsi bw'umugambwe umwe ariko ubutegetsi twa CNDD-FDD murana mu namashinga amateka aho umushikanganje ubutungana ashobora imbere y'inamashinga amateka nkinguza amateka gashikiriza ikibazo afise akerekana neza ko habaye ubusuma akabyerekana neza ariko mwanje ko nkutwara inama nkinguza amateka ico yamuhaye yamwiye ko
bazofasha kumusabira ko abandi bazomusabira nuvuga ko nizo nzego ziva mu bwazo nta ngufu zigira nta nyingo zifata ukibaza rero mu kigihugu rero abagigiturire n'abatwara n'indafisi ingufu usanga abakoresha igiturire ari bafise ingufu aho n'inama abo bitwa ngo batoye naho tuvuga nibo bahari nta bitwo bigenza nibo bahari amasaha badashobora gufata ingingo kubera iki nizo ngaruka zawo mu mwaka 2025 habaye amatora y'ubusuma ihaje n'umugambwe umeruva kujya mugambwe nta izo nzego zavuye marake bishobora gushika ntacyo bishobora gushika ko umuntu ashobora kuvuga ibintu bitageneza kirukana byo kwiba miliyari n'amamiliyari mugabo tayira kimwe gikogwa abo akavuga ati kumucungera umutekano asabye ko umutekano ubangamiye kugira bafate ingingo ngo bazomusabira ku Mana ngira rero sinzi ko izo nzego zavuyemo n'abazitwara cyaba zirimo badashobora gufata ingingo bakingire abanyagihugu canya abategetsi urumva ko arakamara maza twobwa ari mu majambo maje ko ayo matora yabaye na politike mu 2025 nta cavuye amahubwo Uburundi bwasubiye inyuma. Ego uvuze uti Uburundi bwasubiye inyuma aho tugira neza Frodebu n'umugambwe mwazanye demokrasi mu Burundi uyu munsi amatora yagarutse ko byabaye aho byavuyemo byose inzego zose ubudiri zihariwe n'umugambwe CNDD-FDD byasubije inyuma Burundi gute muri Frodebu turacari muri demokrasi ko muri Sudusembwa canke ibihari byitwa ukundi oya nta demokrasi hari nta demokrasi hari bavuze bwa Sanje Frodebu yazanye Frodebu yazanye demokrasi umugambwe Sanje Frodebu wifuza si demokrasi hari aho umugambwe wiba amatora abantu bose barorera amaru ingaruka zavuye muri azibonanye nizo namaze kuzivuga umaze gufata hakihagiza ubutegetsi mugambwe umwe ruvuga ko ukora ico ushaka ujyanye ne awutwara canke abatwara igihugu abatwara ico bavuze nico kiba bavuze ntawe ushobora kugihindura nabikubwiye neza amatora yose batora uko nyene nagwe yakaruru kwihuta cyane urizi iyo turi mu ntwaro ya demokrasi yaba hari bihari uravuga umusoje kuvuga Faustin Ndikumana arabizi avuze nguko kumwirukako gukora ibiki muri demokrasi bari kumuna kidegembya akavuga agakora icyo ashaka uko avyumva umunashije icyumviro ciwe ntumwirukako none muri demokrasi ushobora gusanga hano mugambwe umwe bihagije ubutegetsi wonyene n'amashinga amateka bamustanteri batwara imitumba nakamara amazi urabona ko rero rata demokrasi hari bidahindutse ahubwo nakari gasiye kazo kagahera nako mbona kumbure ko nta kigenda mugiye arashobora kuba bakigwa ngo aracari imigambwe myinshi ariko nayo uko iharu yibona urona kwitakibaho ihari idahari ihari yitwa imigambwe kwizina gusa ariko urabona ko iyo demokrasi nayo niyo migambwe ko iminsi hera niba batazoyifuta izokwifuta kuko irananizwa cyane. Kurakoze cyane rero ndatunga Imana Patrick Nkurunziza ati 2025 byasubije ivyakozwe byasubije inyuma cyane politike mu Burundi mwebwe mubona gute uwo mwaka mu bijanye na politike Ego mvuge nyene nka Patrick yabibayemwo neza agashiramo kugura agashiramo ikirenga agashiramo ukuboko akabi burya uyu mwaka wa 2025 numwaka no uvuga wabaye wo kugaragaza neza uko burya butegetsi bwiyumvira ya informere ntuze yari ko aravuga Faustin yaragiye mu bya politiki irigaragaza ubu ho urumva ntibanahishije uko biyumvira hari umutegetsi umwe yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi tufate yahoze ari mu barongozi b'igihugu cy'u Burundi kugira ngo kumbure ntimuce murondeza gose yarampamagaye ahantu hamwe ona ko naje ari ntanguye gutangura gusa n'uboneka hanyuma arambwira ati ndakubwire ati igihugu intwaro ya CNDD-FDD siyo ya mbere ibayeho ati mugabo intwaro twagiye turabona harabamwe ubusuma harabamwe kutigenza neza atariko dufashe nk'ivy'ubusuma ati abantu baribisha ikiyiko canke ifurusheti atariko CNDD-FDD bibisha icaruzo atabari nabo bazana igiposhoro noneho birakomeye ati hanyuma ikigeretseko ari ikirero cyo mu 2025 ati suksu ariba akarya akongera kirambagata akabyisiga ibi zabaye mu mwaka wa 2025 bisa no kwisiga indya mu maso uzisahuye abandi hama mu kuzirya ugahakwa kwiyumvira ko n'ugutwi gutegeza kugucishayo ucishe mu zuru ucishe mu maso ucishe mu ruhanga ibyo byose kugira ngo ntagire ubundi numwe aronka ukirambagata kugeza abantu bakuyoberwa
ibyo CNDD-FDD yarayikoze rero muri ayo matora bisa no kwirambagata India wanse ko abandi muzisangira. Bijya rero byaragaragaje ko ubu bashatse kuvuga bati nta mu byumve bijya twahora turagira gaheyi nta bikiriho ubu tugiye ni wazi twivye ku mugaragaro. Ubu ntibivye mu kinyegerosho, bivye ku mugaragaro, bateruye ku mugaragaro abantu bose barorera hati hagira ico muvuga turaba. Rero uyu mwaka wa 2025 novuga ko ari kaminuza mu Burundi mu bijanye na politiki, mu bijanye no kugaragaza intwaro mbi n'intumbero mbi, umugambi mubi ujanye n'ingene ubwo butegetsi babwiyumvira. Ibyo kwiyumvira rero ko hari demokarasi, ico nkuko nuze Patrick yarakivuze, demokarasi oya nukuri iryo jambo ngira ngo ririko rizohabwa rihebwa no mu Burundi kuri iyo ntwaro rizohabwa rihebwa, ariko ngo n'urupfu ntirumarira Imana. Ubwo kurya yaje abarundi barihebuye niko n'ubu bishoboka kwisubira ikavyuka. Kurakoze cyane. Umwaka wa 2025 heza Burundi bwiyugariye ko imipaka ya Tanzania ukwezi kuraheza ariyo yonyene ihita. Umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ati umupaka na Kongo ku ruhande rwa Buvira uzugururwa rimwe n'imipaka Burundi buhana n'u Rwanda. Iyo mipaka uyu munsi imyaka 2 neza na neza irarumanye yugawe. Ico kibazo nicamara ikindi gihe kirekire iyo mipaka yose ikaguma yugaye. Faustin Ndikumana nzi wawe Burundi ubucapa gute inyuma y'ikiringo kirekire iyo mipaka yugaye, ufatiye ku kamaro kayo mu by'ubutunzi? Mwari munabicishijemo ati umutekano mu karere navyo nyene byaragize ingaruka ku butunzi bw'igihugu. Ego ubundi imipaka y'u Burundi tugende mu gihugu kimwe imipaka y'u Rwanda, imipaka y'u Burundi na Kongo yugaye. Urumva ibihari hagati y'imigenderanire y'u Burundi na Kongo, ndetse tukivuga ejo bundi mu cyane bamaze nagase ubundi imigenderanire y'u Burundi na Kongo ibonekera hagati y'u Burundi n'izi ntara za Kongo Kivu zegereye abarundi mugendera yacu na Kongo ntabyo tuvuga ngo turagura ngo n'abaringa hari za hariya ngo Kananga mugenda ngo hariya za Kisangani byo tuzi. Iyi region di Kivu ifise similarité no ngaha mu Burundi, niyo usanga abantu b'abakyundifone ba muri Kongo niyo migenderanire ya Kongo. Mu gihe rero aha RST mu Kivu Kongo itari kirahakontora iyo migenderanire mu bisanzwe ya Kongo n'u Burundi ibisa n'iyahagaze yabe igihe byabimeze gutyo. Urumva rero kuvuga rero yuko uravye imigenderanire y'u Burundi na Kongo, uravye ibitangaza by'ahanwa batangaza bakomeza Kongo bane bahora baza kugurira ibintu ino hataye amafaranga y'agaciro, bakorera muri Kongo bakarataha ino abakongomani baza kuri ino bakataha muri Kongo, ibitangaza wasanga tuko twashorera muri Kongo navyo bashobora kwinjiza amadovize. Uravye nko mu ntuze mu biharuro aba exportation de produits finis make magatu de produits finis bike none ushorera hanze bavyahingo ari nk'inzoga cyangwa miki. Urabona neza yuko exozo mu Kongo zirashikadara za 50% n'amaroseta ari n'amadovize bari karinjira. Tutavuze abakongomani reba yaza kugira amatransaction bazana amadovize baje kwivuriza ngaha baje kukiki kubera Bujumbura yari yakitse matake tunate natwe twabyo za gukurayo ibi problème y'ibitoro twasigize n'ibisi turimwo. Ubize haramazi yuko agenda aho kugenda biko ngari kaza kinjira ikagera gute bikasabiza bayiriza. Ukibona difference y'iriti imbere ko intambara muri Kongo iba ikomera cyane za Buvira zigafatwa n'iki inuze ibido ya essence yagugwa yari yagiye ku majana 220 mugu yasubiye ku majana 150 hafa majana 5 abantu baracumukuye cyane. Urumva iyo migenderanire bati kandi urabona n'ikindi naco Kongo Burundi hari amaproje badusagiye muri kandi ya CPG nyine hagati y'u Burundi n'u Rwanda na Kongo, ibi bya Iraze ibi bya Senerate by'imiyaga nkuba za Ruzizi ende twakati
imigezi gusa ni mutura bimwe za integration regionale kubera ko dusangiye stratégie twasangiye n'ibindi za CAC n'ibindi amabarabara yose y'indarayi yava muri Tanzania yaciye mu Burundi agiye muri Kongo abwiza guca caje ahantu nyene ahumva ngo hari mu minwe ya M23 niko bimeze ubu urumva ni situation inédite tusa kuvuga tuti conversation n'ubu nako imaze kugagwa nukuvuga ko al west haraho hamaze kugagwa na ono hagati y'Uburundi n'u Rwanda aho nyene n'u Rwanda imigende n'ubundi n'u Rwanda ibihugu bya kera bimeze ko mbejimo n'ibiki abarundi n'abanyarwanda kugenderanira n'ibintu bya kera abanyarwanda bazi no baje kugira amatangazo no baje gukora ino bazana ku mayindisi no bariho abanyabarundi barazi bashorera mu Rwanda ivyama byiza amamandarine n'ibiki abanye ariko bararima ngaba byo bashorera hari ubundi byose n'ibintu bituma wa muntu abaho kucuya ciwe wa muntu abaho mu kwihangayikira umutateur exportateur umurimyi aza gushora uwo musore no bari karate mukura bira amasoko bayugaye no muri za investissement direct étranger igihugu gito nk'u Burundi bakizamo bazi babona bati barashobora kwexapora kubera commerce transfrontalier bakaja no gushorera mu bihugu bihana ibi kwiri marché y'u Burundi babona ko ari ntoyi igihe izo mbezi ugaba kuza kwinza mu Burundi ushorerwa na vya Bujumbura gusare derrière dipte udashobora bafite ibinda bijanye hari hirya no hino tusanga ari kibazo bacha hasigara Tanzania al west mbara Tanzania wese nawe nyene kubera yakamafa dufise tuba tugira imana nawe nyene hagiye ikibazo kiyadukamwo urabona hejo kudahara byuko nawe nyene hari ibintu bijanye n'ibintu bitari bishaka by'ubumana n'umutekano nta w'ibyo bya Afrika ejo n'ubundi nta television ntuzige ibihugu bigenda ejo batanze hari baye nk'ingorane n'iki tukiyugarira ko urabona rero n'iki ibijanye n'umutekano ahakumva ibyo hose nikibe nimba tugoce no tukashaka kuja muri ya ntuze ya ambargo ya kera mu 1996 duko kumbura abo mu ntwaro burya sinzi ngimenya ngo wayiraye ko kirundi burya bamaze kumenya abarundi baza kubaho nayo bakaremba kubera iswa turimo uwo kwimba ati ibyo ari byo byose ibibazo by'umutekano birahari turabitorera inyishu mugabo tugerageze hagumeho kugura yuko tubandanye byarugo yuko izi ngwane z'ubutunzi bame izi ngwane zituma abantu batagenderana twazivamo ubundi ibihugu bizokwama bibana kandi umubanyi ntibinda kumukunda muravuga iki umubanyi n'umubanyi reka turabi ibyo tutumvikana kigene twubishira kote mugabo l'essentiel kaba je nkunda kuba nari kwivura nizo izya za CPG zashingwa dusubiye muri kahise gatogo kugira uwo kugira ngo bagazana bona Habyarimana bona mu butungo wari urukundo biyoro bagazana Habyarimana nta ngwate bari bafitaniye zamaho mwese mugatuti abashobora guhunganya umutekano bari mu gihugu yawe n'abagihwi wawe none CPG ntiya fonction ingwane zirama je nama ariko ndabariza tuti ingwane zirama umugabe igikuru uko abantu bicara karaba essentiel uko mubanye ntawe uzomushira ngaho ni umubanya ruko mu 79 ashasuri inyuma mu 79 habaye buzeni abacyaco bataje ha 79 harabaye inama yari kirabera mu Kigali yasomwe South Africa ari kwigisha de president w'Ufaransa ije nami kuzoba ku bihugu bya Afrika n'Ufaransa ico gihe president bagazara igiyemo ayishitsemwo hacarama manifestation y'impunzi z'abarundi zari mu Rwanda bagira amapancarte yo kudenonsa mu mabiro de droit de l'homme en plein sommet à Kigali bagaza arashavura yikuruta inama izo midaheze service diplomatique ziragenda ziramurondera ziramuha arataha kubera sateneri kubona ivyo ista iba ari mugabo atre baravuga bati none rakizira hari rubera gatu Rwanda n'u Burundi ragatuti ico gihe na Giscard d'Estaing arabijamwo bagaza ciparavuye n'iyoroke muri assemblée barakivugana bagira kugenda murabi ingene mwarutse ko ibyo telefone ubuze de pije hajya murabi ingene bishobora kumambuba niho rero Habyarimana yacaze muyinga kubana bagaza ansalizange bavyumvikana ingene vyogenda n'abandi bikagira gute bacumvikana ko ku myaka ibiri baza baragira des rencontres zo kubona uri muyinga muri muyinga ico gihe asura barahurira intuze ibutare arahurira n'ingoza ico gihe je navyibuka niho twari turi
ashobora hurira icyangugu muri 87 ngo zahuri muri 85 donc CPGL ikabandanya kandi izo tanzi hari na transition y'Uburundi na Zaire muravyiba kuri Zaire abango ngo Zaire n'u Rwanda gahatse ku Zaire n'ubundi batse kugwana mugabo agasubira bakaraba mugabo CPGL ikafunctiona ya nuza abantu bakukabandanya ibifora kumenya la hote vuze information ngera ibihugu bikiza kubana ibintu byo kwama mu ntambara mu mijinya ni bidahera aco bidufasha kudusubiza inyuma wese ibihugu ego kugira kijya gihe turabona ngo mu turumva ngo nakobora narutera mugabo CPGL yabikora ayo maproje yose yaguma akora sejiri gisenye bagahura igisenye bakagira gute byose Zairazi Gitega murabizi za Berundi zuba kwa mu Burundi kudaro kaza CPGL ibintu bigakogwa abantu bakaja muri Kongo bagira gute n'ibyo turabigirako rero sinibaza yuko bari bafitanye urukundo urazi ubundi n'u Rwanda byabyara Imana na Kaza beni tanso impunzi z'abanyarwanda zari zaranguye mu Burundi abyara Imana akazinuba impunzi abantu zarahungiye mu Rwanda akazinuba aratansi yari ihari mugabo n'ubu ibibazo bihari yobora kadre y'ingene babirengera ekeso zizamaho bakagaratura inyishu kugira la diplomatie régionale ibandanye n'agihugu ashika ego uratubwiye ivyo kogwa kugira ico kibazo cyo mu karere ntikigira ingaruka ku banyagihugu muri ivyo bihugu ikibazo cyane naye nkubajije dutangwe 2026 hugura imipaka gusa igana muri Tanzania wumvirije umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yavuze ati kugira na Kongo twugururire nuko tuzoba twuguruye n'u Rwanda imyaka 2 iraheze hugaye ari hamwe byofata uwundi mwanya munini ubona ubutu bizogira ingaruka izihe ku butunzi umwaka wa 2026 kukwereka ingaruka z'ubutunzi nizo mpereje kukwerekana ndazerekanye kuri rya migenderanire hari y'u Burundi na Kongo mu by'ubutunzi yahagaze zizoba ari ingaruka z'uriya ubutunzi canke ni ibintu bashobora nubavuze ingaruka navuze ati bibandanije gutyo igihe twa expose kuri frontiere imwe ngaha muri Tanzania bibandanije gutyo na Tanzania d'abord risque ya mbere Tanzania igize ingorane uwo mengo turi uganye kumwe ko muri Ronaldo kwambara ngo domya iyo ni risque nini hari nini na kandi naho byayimeze ukuntu none hari igihombo kiri habuze abarundi bariko ibyo butunzi ko birasubira kandi uko ubutunzi busubira inyuma niko revensizo z'ibihugu zigera bisubira inyuma iyo ubutunzi bw'ibihugu butakomera niko hagiyemo n'ibibitse niko by'intwari bige niko usanga revensizo usanga bisubira inyuma asanga ibibazo bitera bibandanya biba byinshi ku bibazo usanganywe à l'intérieur endogène ibi bari kubaravuga n'abanyepolitike bya demokarasi bitura ubwacu abarundi bya demokarasi intwari ibereye ubutunzi bwasubiye inyuma ubutunzi bw'uko butuganywa nabi n'iki ibintu bigasanga birabuze haca hiyongera ko izindi ngorane exogene ziyo mipaka n'ubwo sana amafaranga twari dusangiye n'iki umva ushaka ubundi rushyira rutugwa kugatusanga yagwa muti wo gutera tuje imbere ahubwo two dutera dusubira inyuma urakoze cyane cyane batusanga uko amatansi haguma ugasanga haruse n'intambara muri akarere zifasha ibihugu byose kandi nkazamo nako izo ntambara zibaye baragiye bari byacu byose urumva ni nk'ubundi n'u Rwanda ngo rwatanye mu mitwe icyo bari bara haba ku Rwanda cyangwa no ku Burundi urumva rero nibaza yuko nayo mu Burundi habaye inyongwa iyo ntambara ingwara dusanga niho nyene muri aka kanya hagiye kwizindi ntambara ubona kamedi ibintu izo siyo zibiri twodishabura urakoze cyane mu bijanye na politike mu mwaka uza hazoba amatora ya nyuma amatora y'umukuru w'igihugu hari imigambwe itanguye gusaba ibiganiro ngo nkuko abanyepolitike mwavyemerewe n'umukuru w'igihugu mu nama yagize n'abanyepolitike yo kurabira hamwe uko amatora yagenze yabaye muri umwaka uheze Patrick Nkurunziza hari icizere ko umwaka wa 2026 uzosumba wa 2025 utunenge mwabonye muri aya matora heruka bigakunda ko dukosorwa imbere yuko mutangura iryo higanwa ry'ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Frodebu muri iyo migambwe ibona ko hakenewe ibyo biganiro kugira ngo murabe ko hari ico kosoreka hama mukaba mwizeye yuko bitakosowe muri umwaka uheze umwaka aho byo kosorwa yego nibaza ko
umugambi wacu usabanya Frode ikintu ca mbere dushira imbere ni ibiganiro iyo baba vyobaye abantu bakaganira kuko nyine amatora ayotunganwa akaba amahoro n'umutekano akabamo ko amatora atibwa byari vyiza ariko uko mbona uko dukora kima dukora aho dukorera n'ivyo turimwo uko ndabibona neza urabona ko ivyo biganiro ntavyo niteze nta n'ivyo mbona ibaza ko rero amatora aza mu mwaka wa 2027 nibaza ko mu mwana usabanya Frode hari ibintu binini cyane tuyitezemwo mbere simbona ko tuzona yajamo nkurikije uko mbona bimeza mu gihugu atagihindutse sibaza ko umugambwe usabanya Frode ukwiye gutumwanya kwitaba ayo matora. Murakoze cyane Leonidas Hatungimana abanyepolitike mbahunze namwe murafise ibyo musaba intwaro ya CNDD-FDD wewe mu mugambwe wawe uri mu migambwe isaba yuko hoba ibiganiro bibahuza na leta y'u Burundi kugira mutorere hamwe umuti w'ibibazo bihanze igihugu. Imyaka 10 iraheze byaranze ibyo biganiro mwarabyimwe dutanguye umwaka wa 11 muzoguma musaba ibyo biganiro naho mutumvigwa hari kimenyetso ko 2026 mushobora kumva muribaza ko CNDD-FDD iyo nyene kubgayi izoshira neza y'igihugu imbere ikemera mukaganira canke mutegekanye izindi nzira mwo mwarazerutse kujana ibiganiro. Ego urakoze nagira manze mvuge nka Patrick kubijanye n'icizere cuko kumbure ubutegetsi CNDD-FDD ishobora kwemera kugira ibiganiro bishobora gutuma amatora y'ibihumbi 2027 agenda neza. Ico nibaza mfatiye ku byabaye muri imyaka iheze umwaka wa 2025 umwaka wa 2020 umwaka wa 2015 naho nogarukira ngaho ndabona ko ico cizere kidakunda kubera iki cyane nuko ubu ikibanza gihiganirwa ni kimwe gusa. Burya abantu banse yuko basangira kuri ivyo bibanza nimba ari bibanza ibihumbi nka 2 aho bo kwemera bati reka twemere duhiganwe mugabo nari bwavuge ngo twibe bikeya ariko kumbure bakagira bati nibagira intebe batsindira barashobora gutsindira intebe 200 canke 100 mu bihumbi 3 nimba baranse ko bagaburiraho bashobora gusangirira muri ubwo butegetsi ico kibanza kimwe cy'umukuru w'igihugu ico ntibashobora kugisinako. Ivyo rero ico nukuri kireta haraho bosanga kwihenda birashika nabo nyene bakihenda novuga ngaho ko boba bihenze ndaze uko biyumvira kuko mu mutwe iwabo kirazira ko hari uwundi ivyo byo kubisikanya nibibaho ivyo byo ko hari uwundi ashobora kurongora igihugu nta biriho nibo no kuvuga imyereka ibera muri CNDD-FDD gusa nta wundi muntu aza guhiganwa nabo kuri iki kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ku buryo rero nta cizere n'ukuri mfise ariko ndagwa nkagaruka burya mu 92 kumbure muribuka ko habaye ico bita la conférence de la Baule umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa ico gihe nawe yarakomeye gose arexija aratanga nk'itegeko ryuko abatazogira ukunuku ngo bemere intwaro ya demokrasi bemere ihiganwa ry'imigambwe myinshi bazobafatira ibihano cyane mu by'ubutunzi.